ikintu tugusavye utore ikaye canke utore ikaramu. Ikindi kintu tugusavye ino video uyikurikirane guhera mu ntango gutinda ino video ihere kugira ngo uzotahure vyinshi vyerekeye buno bworozi. Aya nayo n'amagi, akanako nakayungira nkuko mukabona nakayungira kariko ya magi, nakayungira tutwitwa utularve. Nutularve muraturona ngene tugendagenda. Ibi navyo ishobora kuba ari ryambere mu bibonye. Ibi navyo vyitwa amapipe. Murabibona birirabura biriko biragendagenda, harimo n'ivyahagaze biriko biragendagenda. Ngiye mwayibonye ngaha, murayibona ngiyo ni balance. Numunzane udufasha gupima gupima amagarama y'amagi twimbuye. Turabahe mwiriwe cyane namusivanye naho umwe wese aherereye kuri no channel yanyu Marius Spark. Uno munsi rero tugiye kwigira hamwe vyimbitse ubworozi bw'amasazi, twongere tubasigurire akamaro ka buno bworozi, nico tuma wewe ahuri ushobora gutangura buno bworozi bw'amasazi. Ico tugusavye ugire subscribe, ugire na like hamwe na share. N'ikibazo cawe canke intererano utuja muri commentaire wandika ati iki sinagitahuye muze mudusubiremo ikinye mbe ahanye ko mwavuze uko mwashatse kuvuga iki. Tugende rero aho urire hose, ikintu tugusavye utore ikaye canke utore ikaramu. Ikindi kintu tugusavye ino video uyikurikirane guhera mu ntango gutinda ino video ihere kugira ngo uzotahure vyinshi vyerekeye buno bworozi bw'amasazi. Vyahora bishika ukumva abantu bamwe batandukanye bavuga ati ubworozi bw'amasazi mu gihugu cacu c'u Burundi, canke ukaba wari umaze kuvyumva mu yandi mahanga, mu bihugu bibanye canke ahandi hantu kure aho batanguye buno bworozi bw'amasazi. Uno munsi rero tugiye kwiga vyinshi vyerekeye buno bworozi bw'amasazi, kanatsinda tugiye kubasigurira vyinshi twongere tubereke buno bworozi bw'amasazi uko ano masazi abaho ubuzima bwayo, ico akeneye kugira ngo ashobore kubaho, kandi n'inyuma yo kubaho ico twebwe tuba dukeneye, ico twokwitwa produit final tuba dukeneye muri ano masazi. Ukurikire rero uze gutahura vyinshi vyerekeye buno bworozi bw'amasazi. Ushobora kwigira aho uri nyene uri. Ico twabwiye tora ikaye utore n'ikaramu hama twigane hamwe bino vyerekeye buno bworozi bw'amasazi. Nkuko rero mubibona hano, aha turi mu nzu ya buno bworozi. Ino nzu ya buno bworozi nkuko mubibona ni inzu ifise umuco hejuru hose, ni inzu ibonerana, ni inzu mubona hari indani harimo utuntu tw'imisegetera, utuzu tw'imisegetera, ariko tuno tuzu niho zino sazi ziri, niho zino sazi ziba. Nkuko mubibona ngaha anye ni sazi ziguruka, ni sazi zirabura, ni sazi tutamenyereye. Abantu benshi bakunze kutugendera bakunze kuvuga ati mbe none zino sazi ko zitwa isazi, ko muzitwa isazi ko tubona umenga si sazi. Ariko vuba cyane tugiye kuzitorera irindi zina, tuzibatize, tuzitwe irindi zina rishasha rya buno bworozi. Uno munsi rero nkuko twababwiye mubandanye mudukurikira tubereke vyinshi vyerekeye buno bworozi bw'amasazi, twigire hamwe. Woba uri umworozi w'inkoko, woba uri umworozi w'amafi, woba uri umworozi w'ingurube, canke woba uri umurimyi, ibi birakuraba. Niyo mpamvu tukubwiye ati icara kurikira ino video gutinda ihere, tora ikaye cyangwa urupapuro hamwe n'ikaramu twigane. Nkuko mwabibonye rero aya n'amasazi ariko araguruka. Ano masazi ico dukeneyemo ngaha ni iki? Dukeneye yuko ano masazi adutera amagi, ano masazi arata amagi. Ano magi rero niyo twebwe tuba dukeneye, niyo tuba dukeneye kugira ngo dushobore kuronka ibi bintu vyose mubona ngaha anye, ibi mubona bigendagenda, ibi vyose, ibi mubona vyera, nivyo tuba dukeneye
kuronka ibi vyera murabibona nivyo tuba dukeneye kuronka uti rero tubironka gute nico tugire tubereke ugirire formation aho uri utiriwe urafata ingendo uza kugira visite hani wacu dukorera tubabwire vyose nta na kimwe tuza kwisigariza kuko dushaka buno bworozi bumenywe n'abantu benshi batandukanye nkuko rero murabibona aya nayo namagi yazasazi aya namagi murabona namagi asa na jone nkuko mubibona ano magi twakuye ngaha anye muri ino misegetera ino misegetera zino sazi nta kandi kazi zihakorera atari kugira iki atari guta amagi ayo magi natwe niyo tuba dukeneye kugira ngo ano magi tuyavukishe tumaze kuyavukisha tukaronka utwo twitwa uturarve duto yangaburo twe dukeneye yangaburo twababwira baborozi bakeneye banzi kuko buno bworozi uno munsi uraza kumenya vyinshi vyerekeye buno bworozi vyinshi utari uzi vyinshi utari bwumvire n'ahandi ariko turi hano no munsi kugira ngo tubabwire vyinshi vyerekeye buno bworozi mwabonye ayo magi akanako nakayungira nkuko mukabona nakayungira kariko ya magi ino base naho ijya mubona n'ingaburo nivyo kurya ko kwitwa alimento de mariage twakoresheje nivyo kurya two kwitwa alimento de mariage twakoresheje murabona utunatwo tutwitwa uturarve nuturarve muraturona ngene tugendagenda abantu benshi barakunze kuvuga ati boroyi inyo okay ariko ntabwo ari inyo bana ntabwo ari inyo biratandukanye na zijya nyo tuzi ntabwo ari inyo oya biratandukanye na zijya dusanzwe tuzi bijya bituma abantu benshi uvuze ati woroye isazi noroye amastiko bakaca bavuga ati ivyo bintu none ni biki ni vya binyo tuzi ariko sivyo nimurabe neza nimurabe naho bisaniye Nuturarve tumeze nk'iswa murazizi zavuyeko amababa eko murabibona ibi navyo ishobora kuba ari ryambere mu bibonye ibi navyo vyitwa amapipe murabibona birirabura biriko biragendagenda harimo n'ivyahagaze biriko biragendagenda nkuko rero mubibona ibiyinye vyavuye hehe vyavuye muri zino sazi kandi vyavuye muri ano magi yasazi ngiye mwayibonye ngaha murayibona ngiyo onye irere cyo tugiye tubabwire sikindi tugiye tubereke ivyo dukeneye kugira ngo buno bworozi ushobore kubutangura ushobore kuronka ico ukeneye mwa buno bworozi mwabonye aka ni balance numunzane udufasha gupima amagarama y'amagi twimbuye kuko n'ibintu donc n'ubworozi abantu benshi batandukanye baravuga ati ubwo bworozi bw'amasazi birasanzwe ushobora kuzana ibintu binuka ukabishira ngaho onye hama ukazoronka ya mastiko ngaha ariko suko biri hano rero ko tuge tubereke uko twe dusanzwe tubikora kugira ngo dushobore gutahura byinshi byerekeye buno bworozi bw'amasazi mwabonye wa munzane aya nayo ni ya magi nyene aha turashobora kuvuga ati uno munsi rero dushaka kumenya amagarama tugiye kubundikira kugira ngo ni ibintu twe dukora kuco twokwitwa ku buryo buri professionnel nka rero turapimye runo rupapuro twaruhaye amagarama abiri cyo tuzagukuramo mwabonye aho munzane uri kubusa okay aya no magarama na magarama 25 ano magarama
ikindi kintu rero kiba gisigaye sikindi mwabonye kano kayungira turarose amagarama 25 tumaze kuronka amagarama 25 tumenya neza yuko igarama rimwe ryano magi riduha ivyo twitwa ama fresh larve zimwe zukugaburira ibitungwa arizo fresh larve arizo zizi tuca turonka ibiro 3 canke 4 bivanye n'ukuntu twazigaburiye ibiro 3 canke 4 ikica gikurikira kindi niki tuca tubundikira ya magi kuyabundikira nguko tubikora tuyashira hejuru kuri kano kayungira tukamenya ati tubundikiriye amagarama angana ukunye tuzoronka umwimbu ungana ukunye kugira ngo n'ibintu dukora ku buhinga n'ibintu dukora mu buryo buri professionnel atari ibintu bimwe batubwira cyangwa bavuga ati uzana ibintu binuka ugashira ngaho ukacubona isazi ziraje zirataye amagi urarosa amagi oya ntabwo ari bijyanye murabona ibi navyo iri ni iyarara nka murabona ko ari iyarara ry'abamvoka iyarara donc ivyo abantu benshi basanzwe bitwa idumara ibisigazwa vyo mu gikoni ibisigazwa vyo kwisoko ibyo twokwitwa redeshe organique twovuga ivyamwa vyononekaye twovuga ibisiga résidus de l'industrie ibisigazwa vyo kuma hinguriro kuma hoteli kuma restaurant atandukanye hama niyo tugira iki nizo dukoresha kugaburira ya magi amaze kuvuka aha twabundikiye amagi aha naho amagi yaravutse utu twakuze utu dukeneye iki dukeneye kurya ryayarara dukeneye kutugaburira ryayarara kugira ngo dushobore gukura dushobore kugira donc dushobore kuvyibuha natwe twimbure tuze kugaburira ibitungwa byacu inkoko amafi ingurube n'imbata ikanga n'ibindi aha rero ibi mubona umenga nivu ntabwo ari ivu ni ryayarara twagaburira twatwastiko duto twatwastiko twahinguye ryayarara turahinguye yarara kandi twatwastiko twavyibushe nitwo tutunye yamasiko nga yavyibushe two turagenda amaze kuvyibuha nta kindi twe dukora tuza kwimbura tumaze kwimbura twaje turonka ivyo kugaburira vya bitungwa twababwira tumaze kuronka ivyo kugaburira vya bitungwa twababwira tugashobora kuzumisha cyangwa ivyo tutimbuye navyo ivyo tutimbuye tukabibika bikaba amapipe tukashobora kuronka imbuto arizo tuberekere ngaha anye murabona ko tubereka etape kuri etape tuvuye ngaha tuja ngaha anye tuvuye ngaha naho tuja ngaha anye murazibona zatanguye kwirabura zatsiko canke zanyo zatanguye kwirabura murazibona hejuru izi zose zatanguye kwirabura na yangaburo yatanguye guhinduka nkuko mubibona ngizi zatanguye kwirabura zivuye ngaha rero acha dushobora kuronka iki cyo dushobora kuronka ivyo twitwa amapipe ariyo yaya anye ariyo yaya ano mapipe rero tumaze kuyaronka tuca tuyazana hehe tuca tuyashira mu misegetera tuca tuyashira ngaha mu misegetera niyo azogira iki niyo azogaruka kuvamwo izi sazi ziguruka ndabereke arizo zaya mwazibonye isazi ziko ziragenda ngizo izi sazi zavuye hehe zavuye muri ano mapipe twababwiye okay tumaze kugera ngaha rero ikindi twashaka kubereka utuduti akagati aka niko isazi ziza gutamwa amagi murabibona ngaha anye murabibona ngaha utuduti turi ndani hano utuduti turi ndani ngaha anye
zino sazi zimwe ziriko zirata amagi, twe tuza kwimbura amagi tuyakura muri tuno duti ngaho indani. Turabibona hano. Tumaze kuyakura ngaho onye, tukaca tuyimbura, tukaca tuja kuyabundikira. Ikintu rero twagiye twabwire sikindi. Turaje kubona byinshi vyerekeye buno bworozi, ubuzima bwa buno bworozi. Kuva mwirigi kugera mwisazi guruka. Kurya abantu bavuga ati inkoko iva mwirigi, irigi riva mu nkoko. Nino sazi nikimeze. Ifise ubuzima bwa ko kwitwa cycle de reproduction canke life cycle. Ubuzima buzunguruka uko. Isazi irata amagi, ayo magi araberuka, ayo magi amaze kuberuka, isazi irata aya magi aya anye, irata amagi, aya magi tukabundikira akaberuka, amaze kuberuka tukaronka utuunye, utu fresh larve. Tumaze kuronka utu fresh larve, tukaronka ibilarve bikuze. Murabibona ngaha anye, ibilarve bikuze ngibi inye. Ibi tumaze kubironka tukaronka nizo tuca twitwa amapipe. Aya mapipe tumaze kuronka aya mapipe nayo acavamwo izi sazi mubona. Izi sazi mubona hose muri tuno dusegetera. Tuno dusegetera tutwitwa love cage. Muca mubona amasazi hano. Ano masazi rero naho azoca asubira dutere amagi. Amaze guta amagi tuje turonka ama fresh larve. Tumaze kuronka ama fresh larve tuje tuvuga ati izi zimwe tuzozigaburira ibitungwa, tuzozigaburira inkoko, tuzozigaburira ingurube, tuzozigaburira amafi, tuzozigaburira imbata, ikanga, idendwe n'ibindi. Izindi nazo twaca tuzibika tukazigira imbuto kugira ngo ubworozi bubandanye bukura, ntiducikirize, ntiyabizo twokwitwa repetite, gucikagurika kumwimbu. Muri ico gihe rero tukaca tugira iki? Tukaca izo twimbuye tukazumisha cyangwa tukazigabura ibitungwa ubwo nyene, hama ibitungwa bikavyibuha. Aho rero twariko turavuga icamake ya buno bworozi bw'isazi, ukuntu buno bworozi bukorwa. Ico tugiye tuvuge rero ngikinyi, buno bworozi benshi baribaza ati none buno bworozi abariko barabukora mu gihe ntoroye nanje inkoko, mu gihe ntoroye amafi, mu gihe ntoroye ingurube, mbe jewe buzongirira akamaro gute ko niko ndabworora? Ikibazo nanje ngire ndakubaze, ubu unye ugiye kwisoko aho badanariza izo kugaburira ibitungwa, izo twadonaguye inkoko, amafi n'ingurube, kugira ngo uronke fromire imeze neza ikwije, izo twokwitwa proteine ukeneye muri ivyo bifungurwa uza kugaburira ibitungwa vyawe, uriha amafaranga angana gute? Ubu zandagara zitwa mwanzi zigugwa amafaranga angana gute kwisoko? Ubu isoya zigugwa amafaranga angana gute? Ko ivyo vyose abo borozi babikenera. Mbega birimo proteine ingana gute? Ico naco, ikindi naco tumenya muri buno bworozi bw'amasazi, burimo proteine. Abahinga baravuga yuko burimo proteine zirenga ibice 50. Izo proteine ntushobora kuzikura muri zandagara, kandi ntushobora kuzikura no muri za soya, ariko izo proteine ushobora kuzikura muri no ngaburo yano masazi. Habura iki kugira ngo dutangure buno bworozi? Genda kuri Google, genda kuri YouTube, wandike mushe Soda Noir canke ubworozi bw'amasazi canke Black Soldier Fly Farming, urabe ibindi bihugu abandi borozi aho bageze. Habura iki natwe dushobore gutangura buno bworozi, tubukore ku rwego
ruteye imbere ku rwego rushimishije? Habura iki? Kubera iki abarundi bene wacu iyo bumvise ubworozi bw'amasazi bavuga ati uwo muntu ibintu ariko arakora nibiki? Abandi boroye inkoko, abandi boroye ingurube, abandi boroye inka, ariko nawe ariko yorora ubworozi bw'amasazi. Imbere rero yo kuvuga tuze tubanze dutahure, mbega iki kintu ndiko ndaharira, ndiko ndadiskitako vuga ati ubu bworozi none abantu bagoroye barasara barakomeye. Tubanze tugire ubushakashatsi, tubanze tugire amarosherishe, turaba ahandi aho bageze. Mu gihugu cy'Ubuganda kubera iki inyama y'inkoko izimbutse? Kubera iki izimbutse? Muri Kenya kubera iki inyama y'inkoko izimbutse? Usanga izimbutse kurusha ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, kubera ivyo bitungwa, ibifungurwa babigaburira babironka vyoroshe, ntibibazimba ku masoko. Ugiye kuraba kenshi buno bworozi barabukoresha gose. None natwe ibifungurwa, izo nyama z'ibitungwa bizogabanuka, zizozimbuka mu gihe ivyo kugaburira twabirose bizimbutse. Habura iki buno bworozi butera imbere mu gihugu cyacu cy'u Burundi? Turumvise akamaro ka buno bworozi bw'amasazi. Hari abantu benshi kugira ino sana akanya bateremera buno bworozi ko burashika hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ariko rusasuma iheruka gusohoka twarabonye imihana igera ku majana 993 ntibeshe iramaze gutangura buno bworozi mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Umaze kumva vyisireke buno bworozi bw'amasazi canke iryo bari ryambere bumvise buno bworozi bw'amasazi, mwumvise akamaro kabwo, ubwo n'ubumaro tuvuga gusa ngaha anya, ariko mu bindi bihugu buno bworozi bugeze kure cyane. Ikindi twibagiye kubabwira nuko buno bworozi buduha intabire nziza, umwavu mwiza, umwavu w'ikirundi, umwavu two kwitwa imbora igarukana akanovera mw'isi ndimwa yacu. Turabona neza zino fresh yave zihejeje kurya, turabona ibi vyasigaye umenga ni ivu, ariko niki ningabu ni ntabire n'yafumbere. Zasazi zahinguye iki? Zahinguye ifumberi, zaduhaye ivyo kugaburira ibitungwa, ziduhaye ibintu bibiri. Ivyo onye ubu mu gihugu cyacu Burundi kubera taragira kure cyane muri buno bworozi, nizo product cyangwa izo produits zibiri dukuramo. Ico twitwa animal feed, ivyo byo kugaburira ibitungwa, nico twitwa organic fertilizer, iyo ntabire. Ariko mu bindi bihugu twovuga Indonesia, Philippines, Malaysia, za Arizona, za no mu Bushinwa, buno bworozi baratangwe kubihinguramwo ibintu byinshi bitandukanye. Ingaburo abantu bajya, ikindi naco twomenya, buno bworozi ntabwo buzana isuku rike aho two turabukorera, ahubwo butuma isuku ryiyongera. Iyumvire ubworozi budekompoza les organiques et les déchets organiques zikabuhindura intabire. Buno bworozi bufise akamaro kaniniya cyane gose. Ico tugusavye, ino video ukaba wayikunze uyisangize abagenzi bawe kugira ngo nabo bashobore kumenya vyinshi vyerekeye buno bworozi bw'amasazi. Buno bworozi buvamo ibintu vyinshi bitandukanye. Buravamo amavuta, buravamo ico twakwitwa ubuyi. Muri Philippines abantu ubwo buyi basigaye babwihereza. Buno bworozi bw'amasazi
burashobora kudufasha guhingura icyo twokwitwa biogas yo gucanisha. Buno bworozi buvamo ibintu byinshi cyane. Hari n'amavitamine menshi bitungwa duhora tuja kugura ku masoko y'abayahinguriwe mu bindi bihugu, ariko nitumenye neza yuko harimwo na buno bworozi bw'amasazi. Haburiki nico kibazo biguma kigaruka. Haburiki kugira ngo natwe tubitahure, haburiki kugira ngo natwe tugere kure muri buno bworozi bw'amasazi. Rero ndatumirira umworozi, ndatumirira umuntu ari wese yifuza gutangura buno bworozi kubutangura. Niwimvira ati mbe imbuto nzozikura hehe, formation nzoyikura hehe, nzoyironka gute? Turahari, turaza gusiga nimero muri description, muzoshobora kuturondera canke muri commentaire. Icifuzo cose turishura ama commentaire, yaba ayadutera intege canke ayaduca intege, zose turazisoma kandi turazishura. Turi hano kugira ngo tubafashe. Mugira buno bworozi butangurwa hano mu gihugu cyacu Burundi byaragoranye cyane. Imbuto twarashoboye kugira ikibazo cyo kuronka imbuto, ariko twaragerageza inzira zose zishoboka, hama buno bworozi turabutangura, turaronka imbuto turinze kuja mu mahanga, turazironka. Ariko ubunye mu gihugu cyacu Burundi zino mbuto zirahari. Ntiwitinye rero, ntiwitinye, reka dutangure buno bworozi, tubukore ku murindi ukomeye cyane kugira ngo butuzanire iterambere rikomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ibitungwa bizozimbuka zihereza buno bworozi, inyama zizozimbuka. Kubera iki? Ivyo kugaburira bizoba bisigaye atari kibazo mu gihe buno bworozi tuzobwijukira. Urahawe ikaze rero. Amazina yanje nitwa Marius Habonimana. Kino kigo naco citwa 77 Group of Enterprises. Turahari kugira ngo dushobore kubafasha byinshi bitandukanye mwa buno bworozi. Aho uri hose turashobora kubufasha buno bworozi ukabutangura. Kandi ikindi naco twokongera ko buno bworozi buba igihugu cyose, buba ahantu hose muri region zose, klima zose za hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, nkuko tumaze kubigerageza heshi hatandukanye. Urahawe ikaze rero, wige umenye byinshi vyerekeye buno bworozi bw'amasazi ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Natwe tugende mwiterambere rya buno bworozi, dukomeze buno bworozi bugire impact ikomeye cyane ku murundi wese ahari. Murakoze cyane. Mwibuke kugira sabone, subscribe, like, share and comment kugira ngo video yariyo yose izorica ngahanye izoshobore kugushikira canke zigucike, wirabire byinshi bitandukanye bica kuri no chaîne ya YouTube yacu yanyu Marius Spark. Murakoze rero, umuntu wese uzokurikira no video aze yibuke ayisangize abagenzi biwe. Ciao ciao.